nakutamani nakutamani ni wewe wantwaye umutima nta wundi shaka mu buzima nakutamani nakutamani ni wewe wantwaye umutima nta wundi shaka mu buzima jewe icyambere na mbere je ndiyemera amajambo barayavuze beshi abo tuva hamwe nka ruguru aravuze ati byo wingiyemo we ntabyo uzoshobora ariko je sinari kubumviriza kubera ndiyumvamwe ingufu je muri jewe kibikorwa nzobikora kandi nzobishikako ni beshi banciye intege kabisa ndibuka hari umuntu yambwiye ati ayo mahera uriko urashira mu muziki genda uyaguremwo impene cyangwa yubakemwo inzu urongore ndamubwira bro we jewe ndi mu nzira yiwanje nawe jya mu nzira yiwawe tuzohurira hagati. Yo what's up my people, today mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien comme d'habitude imbere ya kamera ku microphone za WAGOS TV show, je boy Khalid MC le favorite the baby on social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X, the master Mike so kwa kundi family mu kiganiro cyacu super show tugana tubazaniramo abanyamano bagiye batandukanye tugashobora kuyaga byinshi bishoboka bishobora kugirira akamara bako barakurikirana kino kiganiro. So rabanezo ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa WAGOS TV show kugira ngo udushobora kwirongera amakuru update ku mwanya. So ntabarambiye rero family nkuko mubibona mu buryo bw'iwanje ndi kumwe n'umwe n'umusore kiri muto umuntu munyempano abarizwa muri 257 music industry ku mazina ni Jay Ningo aro tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ashobora kutuyagira byinshi mu kazi kiwe ka misi yose ka 257 music industry. Ekari tumikaza mu kiganiro cyacu super show. Jay Ningo turagoye kaze mu kiganiro super show. Yes. Yeah. Your boy Jay Ningo aka Babu Boss Bad Man. Of course. Yes. Yeah, thank you so much. So turenge turabaramukijwe ke canke mwiriwe umwe wese bivanye n'akara dukwirikirana aherereye. Hari abari kudukurikirana bari United States of America, bari Europe, bari Asia, abari Africa, bari United States of Arabic, abari mu Burundi twabigira ati turabakunda cyane. So keep us on our media WAGOS TV show cause this is the best swagger favorite one avec MC Khalid ni show. Jene guturunge turagwaye ikaze kandi mu kiganiro super show. Nanje ndabashimiye cyane kuba mu ikaze. Nshimye cyane gose kabisa. Of course, thank you so much. Mbega wowe babonye Jay Ningo ku ncuro ya mbere, mbega Jay Ningo ninde, amazina nyakuri yiwe yahawe n'abavyeyi nayahe? Mbega Jay Ningo yoba komoka he, bimeze gute? Jay Ningo akomoka mu ntara ya Ruyigi, umusitari. Amazina yiwe nyakuri yitwa Niyongabo Remy, akaba yapfukiye mu ntara ya Ruyigi. Ubu akaba arangurira imirimo yiwe mu gisagara cya Bujumbura. Of course. So ni Niyongabo Remy, amazina yahawe n'abavyeyi biwe, amazina nyakuri ukaba ukomoka mu ntara ya Ruyigi. Mbega byaje gute kugira ngo ushobore kwitwa izina Jay Ningo? Mbega izina Jay Ningo ryazananye he? Yes, Jay Ningo. Kwanza ubwa mbere Jay abantu batanguzwa n'amazina ya Jay narabakunda sana. Of course. Bica bisaba yuko nanje ni yumvira akazina no kuyita harimo Jay. Of course. Jay nagakuye ku bastari bakomeye ba Jay-Z, ba Jay Melody n'abandi bakomakomeye aje barangyohera sana. Abafise amazina atanguzwa n'akazina Jay. Ningo naryo nashatse kurikura kuri Niyongabo. Cyane ita Jay Ningo. Jay Ningo. Yes. You know nkomoko y'izina Jay Ningo. So thank you so much. So ni Jay Ningo ya muri kano kanya umaze kugaragara muri 257 music industry. Mbega ni ryari wamenye ko ufite talent yo kuririmba? Ni ryari wabonye ko ushobora kwandika umuziki ukajya muri studio ashobora kuri recording? Yes, kuva nkiri muto gose narakunda music. Nkaririmba abantu bakavuga ati urashoboye kuririmba indirimbo z'abastari. Nashobora kuyiririmba yose nkayihera ku ntango kabisa nkayimara. Kavuga ko ufise tara kandi nanje naravyumvamo sana ko nashobora kuririmba. Niko nace ntangura gupambana ndondera gushika ku mpano yanje. Yes. Donc wowe warashobora kumemoriza indirimbo z'abandi bastari ugashobora kuzimemoriza akaziririmba kwaziheza. So hari abastari baba bakwinspira ukiri mutoya. Mbega bo barabastari abahe uvuga ati je umustar vraiment yaranyinspira narakunda imiziki. Waba abastari rero bashobora kuba ari abarundi, bashobora kuba atari n'abarimvye b'abarundi. N'amatari banga Jay Ningo urashobora kubitubwira?
jewe umusitari nakuze nkunda narutse nkunda si umusitari wa zamani wapi ni umusitari w'ubu yitwa Aslay indirimbo za Aslay mu Tanzania. Aslay Yes, kuba mu gihugu ca Tanzania no muririmbye yakumotiva sana. Thank you so much. So this is Jainingo family, tumaze kumuzana no musi mu kiganiro Super Show. Uko nabibabwiye urashobora kuja ku mbuga za Jainingo ugashobora gushigikira no mwana w'igihugu narege muri kanya afise ibikorwa ku mbuga ziwe cyane ku rubuga rwa YouTube, aho muri kanya hariko indirimbo nakutamani, indirimbo imeze neza, indirimbo ifise amasanamu ameze fresh bigaragara ko yatwaye uburyo bwishi Jainingo. Yes, indirimbo yarantwaye uburyo bwishi sana kabisa. Of course. Narapambanye sana kugira ndayiheze kweli. So ni indirimbo nakutamani si ya mbere Jainingo ushize hanze, ni indirimbo nakutamani muri kanya ikira trending ku rubuga rwa social media. Mbega nize challenge wagiye nazo mu gihe wari muri shooting y'indirimbo nakutamani? Sana narahuye n'ibintu byinshi kabisa. Ndibuka igihe ndayishootinga deparasema zari zigoye bica bisaba yuko kabisa intwara uburyo bwishi. Donc uburyo bwo kwideplasa ntivyari vyoroshe. Byari byoroshe kabisa. So mbega tugarutse gatonye nyuma gato mbega Jainingo turabona ko muri 257 music industry muri bintu by'umuziki bisaba inguvu nyinshi. Mbega Jainingo yabafise inguvu ziko zaramufasha gukora ibikorwa vyiwe canye Jainingo ukoresha inguvu zawe bwite kugira ngo ushobore gukora ibikorwa vyawe? Yes, ibikorwa byanje byose maze gukora ndiko nkoresha inguvu zanje, nta muntu araja aramfata ukuboko kabisa. Ndacikoresha inguvu ziwanje gose. So donc ibintu byose wewe niwe umenya ati ntegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo nshobore gukora bino bikorwa byanje. Yes, nta muntu arafata mu mugongo kabisa. Cyo maze gukora ni jewe taye wanje kabisa. Of course. So mbega Jainingo kugira ngo ushobore gushika kuri hari hano wifuza kuzoshika, hariho intambwe wifuza kuzotera, hari hano wifuza kuzogera mu kazi kawe ka 257 music industry, mbega ni hehe Jainingo yoshigikirwa hehe, yoshigikirwa mu buryo ubwuhe kugira ngo ushobore gushika kuri za ndoto ziwawe vyoroshe hagiyemo n'inguvu z'abandi bantu na gatutsi ko imiti ikoranye? Yes, icambere nifuza gushigikirwa. Sindamenyera gukoresha imbuga. Sindaronka umuntu anyereka ko ntubakoresha imbuga. Cyo kintu ndagishaka kabisa. Donc imbuga je fise YouTube na Facebook. So nizo mbuga ndiko ndakoresha gose. Zindi nazo sindazikoresha. Donc muri kanya wobarizwa kuri YouTube ukabarizwa no kuri Facebook. Mbega ni nk'izihe notion Jainingo yoba yifuza kubijanye no gukoresha platforms? Nifuza gukoresha ama platform yose nk'abandi basitari. Ibindi navyo nifuza gushigikirwa mu bijanye n'uburyo. Yes, bado ndacapambana umuziki utwara umutahe munini. N'inguvu nyinshi. Bisaba rero umuntu yonje inyuma akamfata mu mugongo kabisa. Donc wo kwifuza gushigikira Jainingo mu kumufasha nko kumumanaginga basi mu yandi majambo. Ugashobora kuronka umuntu supportinga mu gukora ama audio, muja muri record mu studio, mu gukora ama clip. Nuvuga Jainingo nico gihe yoshobora gukora ibikora nka gusumba nk'ivyo ari karakora. Narege tubona ko nibikorwa uri kurakora muri kanya ni ibikorwa biremereye birimo inguvu nyinshi kandi nibikorwa vyiza. Jewe kuntu niyumva ndiyumva ko shoboye umuziki. Of course. Ni indoto yanje numva kabisa. Nta kindi kintu numva kinjohera nk'umuziki. Kandi ndiyumva neza ko nokora ibintu bikomeye gusumvya ivyo maze gukora. Of course. So ni Jainingo muri kanya ubaruzwa muri 257 music industry. Umaze gushira hanze indirimbo yawe nakutamani. Mbega inspiration y'indirimbo nakutamani yazananye hehe? Kubera iki indirimbo wahise nakutamani? Nakutamani. Jewe umistari wanje mu kwandika. Ndashobora kuba nibereye nk'ahantu ntuje nkumva nyene nkumva ninjiye nyene muri mood yo kwandika indirimbo. Asanga nyene namaze kwandika indirimbo. Yes. Donc ushobora kuba wibereye ahantu kaza wumva inspiration. Kaza wumva kino kwandika ikintu kimeze ukuntu.
kandi mbega kugira ngo Jeningo ashobore kumara indirimbo yose bimufata umwanya ungana gute ho kwandika narige tuzi ko hari abantu bandika indirimbo mu minota mikenya hari n'undi nyine bifata igihe mbega we navyo bimeze gute jewe indirimbo ziwanje cyambere nta numwe arazinyandikira so maze gusohora zose nije naziyandikiye kandi nta mwanya muremure indirimbo intwara jewe ndinze nandika ntangura kwandika verse ya mbere bampejeje ibindi bica byizana of course ukira kwandika verse ya mbere indi mistari unzo verse ya mbere kinjoheye kabisa indi mistari bica binyoroheye indi mistari koroka kimesha yego thank you so much so Jeningo mbye kutubandanya neza kiganiro cacu washobora kugira ga freestyle gatonya kindirimbo na kutamani kugira ngo uryohere abakunzi bawe uryohere abakunzi bo muziki ndundi uryohere n'abakunzi biterambere Jeningo let's go yes yeah. Whoa you my melody you my medicine mbonye bitangaza ko nguhamagaye ukaza ukanyumviriza my baby boo kandi umutima wanje nawe ugumukumbaza mbe nijya uzobu wanje shaka kungumi ruhande umbere mama w'abana nanje mbe papa w'abana twubakurugo gwiza eka tubane neza umbere mama w'abana nanje mbe papa w'abana twubakurugo gwiza eka tubane neza nakutamani ni wewe wantwaye umutima nta wundi shaka mu buzima nakutamani ni wewe wantwaye umutima nta wundi shaka mu buzima wow thank you so much this is Jeningo muravyumva neza sagasese shwaro muri nivyo mwibonera canke nivyo muyumvira n'umusorakire mutafisa talent yo kuririmba bro uririmba neza sana kabisa kandi courage ntuzucike intege uzobandanya ushiramo inguvu nyinshi gushika ugeze kuri za ndoto ziwawe so ni Jeningo bigaragara ko indirimbo wayitondeye indirimbo ifise amajambo ameze fresh amajambo y'urukundo so ni Jeningo tubwira ati cyangwa akubwira ati mbonye bitangaza kuba nkwamagaye ukaza so Jeningo indirimbo wo bareka rumviza indirimbo murakona kanya cyanye uza kuyumviriza yumvemo message imeze gute ni message y'abakundana yes mudemu canke uwo mukundanye uri kuramubwira ko ntumukunda kandi bikaba bivuye ku mutima kabisa usanga ari ibintu biryoshye gose so urumva ko nayiririmbye mvuga ati nakutamani mu kirundi bisigura ko ndagushaka of course sawa canke ndakwifuza sawa naramubwiye ati kubera naramuhamagara araza birakunda byose aremera cyo bigenda neza kandi wowe umaze kumuhamagara akaza avuga ko bereye ibitangaza sana navuga tujya mwana kabisa jya mwana burya ndamuhamagaye yose ariko nakize kumuhamagara cyaguma yaje azobona araje so igitangaza kabisa so Jeningo indirimbo nakutamani yoba ari true story cyane indirimbo ni true story donc ni ibintu vyakubaye ni ibintu byambaye ko kabisa so mbega Jeningo nimba atari banga yoba ari en couple yoba ari single byameze gute bado ni single kabisa Jeningo aracari single uri kwisoko ariko yo ndi kwisoko aje umutahaza ngure kabisa fasta kuko jemenyereye munavuga mubajije kari single acavuga ati ndi single ariko sindi kwisoko ubundi naga acavuga ati ndi single ariko ndi kwisoko wumva je ndi kwisoko ndashaka umukunzi barakuwumva muri commentaire bazaho kubwira bazaho gusaba nimero ziwaho kugira ngo ngira mushobore kukivugana so ni Jeningo muri kano kanya umaze gushira hanze indirimbo nakutamani nkuko nabivuze indirimbo ifise amazana mu meza indirimbo ikoze neza yanditse fresh abakunzi ba muziki ndundi cyangwa se abakunzi biterambere barashobora kuja ku rubuga rwa Jeningo kwa YouTube bagashobora gukurikirana ino ndirimbo ni bigaragara ko ari indirimbo ikiragerageza kugenda biga Jeningo indirimbo uravye uburyo ikiragendamo yoba ikiragenda mu buryo wifuza yoba ikirakundwa ku rugero wabishaka canke
haracari hagahaze mbega bimeze gute? Yes, uko iri kiraduga kabisa. Sinari ndavyiteze kuri jewe. Yeah. Kubera nico gikoko ca mbere kiriko kiraduga gusumvya ibindi byose nakoze. Of course. Nico gituma ndabishima. Kiraduga neza. Yeah. Ariko n'abantu ndabasabe muje kuri YouTube mwandike J Ningo. Mukurikirana ibikorwa vyanje. Of course. Yes. So donc barashobora kuja ku rubuga rwa YouTube bagashobora gukurikirana ibikorwa vy'iwawe. Watubwiye ko ni indirimbo nakutamani iri kiraduga gusumba izindi ndirimbo wagiye urakora nka za OK hariya. Yes. I love you mama. Donc ye nakutamani yo ndirimbo kiraduga cyane. Yes. Yeah. So mbega nirihe banga J Ningo reka arakoresha muri kano kanya? Nirihe banga karakoresha kugira ngo ibikorwa reka arakora bishobore kugira performance isumba y'ibikorwa wahora ukora ubwa mbere? Hano biragaragara yuko hariho ibanga wamaze kubona. Yes. Harakantu ari ibanga wamaze kudekuvura ati ribanga. Yes. Ntegerezwa kurikoresha. Je ibanga namaze kubona mu muziki. Uko nagiye nkora ubwa mbere naca mbona akabuze ico nokongeza. Cyambere nakoze sana amazowezi yo kugirane kuririmba. Of course. Injwi ndariduza neza. Icya kabiri naco naricaye ndiyumvira ubusanzwe iyo ndirimbo nakutamani tandukanye n'izo ndirimbo za mbere nari maze gukora. Na style si zimwe. Narahinduye. Of course. Narahinduye cyasanga ni style nziza. Indirimbo rero ibanga nakoresheje kabisa. Nuko nicaye ndiyumvira fresh. Ndumviriza kabisa kari gikorwa ngiye gukora gisumba ibindi. Yes. Of course. Ubu ndibazo uriko abana resulta ziki z'ivyumviro wagize. Yes. Ndiko ndabona inyungu kabisa. Of course. Yeah, so turakunze kubona muri 257 music industry kubaririmbyi. Yes. Kubaririmbyi sana abakobwa bo gushira mu ma clip. Turakunze kubona ko ari ibintu bigoye cyane bivanye nuko ngira abakobwa ngahe wacu bataratahura umwuga wo kuja mu ma video mu ndirimbo. Ese wewe uzobaza kugenda gute ko tubona indirimbo nakutamani twabonyemo cyana kimeze uku icyana cyiza gikari kiyashana kiratagase n'ikizima. Mbega ubyamana woba wamurose vyoroshe nari gatuzi ko kenshi abakobwa baragoye bwo gushira mu ndirimbo. Burya gihe Imana niyo yamumpaye kabisa. Ujya namurose mu nyuma hari ubundi twari twapanganye ko tuzokorana. Bica bisaba ko duhindura. Cyando nka kijya cyane ariko imeze. Of course. Igare ko uwa mbere yabaye bize kwanza sije namubujije. Yabaye bize. Rero cyando nkujya nyene cyandamuronka byoroshe kabisa nta nuko byagoranye. Cyangwa uwa mbere yagiye muri babandi nyene batinya kunyuma ko yatinya kabisa. Bera twari twagipanze neza ati tuzogenda gukora kunuko. Asigaye iminsi ibiri niho yaca adutelefona tuvuga ati ntibizokunda kunuko. Cyagusanga turondera uyundi. Cyagusanga je ningo wewe wagize classima. Reka byose ibyo ni ibintu bibaho. Wapi kabisa. Wapi. Donc niwe yabihinduye sije byavuye. Yes. Bica bigenda uko onye. Yes. Yeah, thank you so much. So ni J Ningo muri kano kanya uri umuririmbyi, uri artist. Yeah, kubera imbega J Ningo utahisemwo turabizi talent nyinshi. Hari impano zo gukina umupira ni zirahari. Yes. Hari abacineaste n'izindi nyinshi. Ariko J Ningo wavuze jewe ntegeza ko umuririmbyi. Byagenze gute kugira ngo ushobore guhitamwo indirimbo yo impano yo kuririmba nari gatuzi ko talent ari nyinshi. Hari imvu yakumotive wewe uza guhitamo talent yo kuririmba. Yoba ari imvu iyi. Je icatumye mba umuririmbyi kabisa. Mumuziki narawiyumvisemo sana. Hamwe numvise umuziki kweri je n'indirimbo shashi sohotse. Awantanga kuyumviriza. Je nakoresha zya telefone z'amatushe. Nagenda ku rubuga rwa Operamine. Nkaca nteresha rije. Numvise ku radio gusa amakuru numviriza yari amakuru y'umuziki. Kabisa numvise umuziki mushasha narawuvuza nk'ituro zitanu ntarahindura. Nariyumvamwe impano kabisa yo kuririmba. Bisaba ko mpitamo kuririmba umuziki. Yes. Of course. Gushika nino saha wamaze rero kwinjira mu muziki ndundi. Mbega umaze kwinjira mu muziki ndundi wasanze mu kibuga hameze gute? Mu kibuga wasanze rero bimeze gute? Kuko agintu ushobora kubona
ntushobora kumenya situation mu kibuga uri hanze wapi uri hanze y'ikibuga ntakimumenye uri hanze ya game gusa uri muri game aravuga ati niho bemeze uko je ningo rero urukino rusanze gute game wasanze imeze gute game kabisa game y'umuziki ni game iryoshe game y'igikomando tari umukomando ntashobora kurasa ibisasu by'umuziki ntibikunda je nawe njiyemo mvuga ati hajya ni naro nk'umutahe wo gukubita ingoma hariya nzoca ntera mvuma nkuko nuko ariko natanguye umuziki muri 2020 niyo njya muri studio kabisa ndagenda narakoze indirimbo ya mbere nta nuko yagiye kurubuga ndayibuka indirimbo yitwa Garuka niyo twakoranye n'umuhinyanyuzi yitwa Clovis Pro ewana kubera nagiye fise mood y'umuziki kabisa iyo ndirimbo yarakubita pro yarakubita kabisa n'ubu yumvise avuga uti uyu mwana nari nkiri fise imyaka mike agose 2020 no wakutiye indirimbo yiwawe ewana umvise nijwi ryarimo gose naje ndaryumvise ndavuga ati uyu yariceyo kwe kajwi keza sana karongorotse ariko kuva ico gihe naciye mpita mu mahansi omeshi muziki wanje ndawubura promotion nini genda hariya ntibanyumvirize cyo bisaba kumanza gutuza nk'umwaka Ndagaruka hari n'indi nakoze twakoranye n'undi mutipe nayo nyene ntiyasohotse ariko izo ndirimbo zose uracazifise izo ndirimbo iyo fise ni imwe donc izo ndirimbo byanse ko zija hanze bivanye n'uko wabuze support nari nabuze support kabisa icyo bisaba ko izo ndirimbo muri 2020 niho navuga ati reka ntangure bushasha kwanza biriya ndabihebe ngira ntangure bushasha utangure ibintu bishasha bivanya ngira n'igihe aho cyari kigeze n'igihe aho cyari kigeze nuko nazibona ziriya sinari ko zishira ku rubugo ko cyasanga menga wapi cyamvuga ati reka ntangure bushasha naho naca ntangura ndaririmba indirimbo yitwa okay na studio narahinduye kwa mbere nakorera muri Agape Record ndahindura canje muri Master Music of course Amahera ku ndirimbo yitwa okay indirimbo okay yakorewe muri Master Music yes ndaja kuri game ndasubira ndakora n'ubu ndacyapambana ariko game y'umuziki kabisa ntiyoroshe game y'umuziki ntiyoroshe bro game y'umuziki amfite ngene bimeze muri music bisaba kugira iki kuba nkingwanye nko babivuze ugashiramwe effort nyinshi kandi rero ikosa rimwe njya mari kora abantu muri industry ni ikosa rimwe gusa gucika intege amfite ukitse intege tureke no muri industry gusa ikintu cyose uburimwe ubunyura kitse intege kweye navyo se babipfuye dukora umukitse intege gusa bro ubutsinzwe aragera igihe uvuga ati none ibyo bintu nabyinjiyemo gute cyane ariko je kweri kuno niyumva je sindiko ndahiga ibintu by'inyungu cyane by'amafaranga gusa Imana ni yabimpezagirira musawa ndiko ndaharanira gusohora impano yiwanje of course shike ku ndoto zanje kandi one day indoto zawe ushobora kuzozishikako ndizera neza yuko Imana ibonye uri ku kivi Imana nayo cihezagira so Jane ngo kitinjira muri music ukitangura kwinjira muri music hari indoto bagiye uragira nyinshi zige zitandukanye hariho rero n'izindi ndoto zakujemwe aravuga ati je vraiment ndifuza kuzokorana n'abaririmbyi kanaka donc urafise mwende amajambo arafise collabo z'indoto yifuza kuzokora izo collabo rero zishobora kuba ari collabo z'abaririmbyi b'abarundi nganye zishobora kuba na collabo z'abaririmbyi bahanze igihugu cy'u Burundi mbiga rero nimba taribanga Jane ngo ni zi collabo zawe z'indoto bo duhere kuri kote mbeho zo bazihari zirahari cyane kabisa so nimba rero zihari mu gihugu iwacu nga nimba rero sasa zihari duhere kuri kote y'abaririmbyi duhere mu bahungu tubwire collabo zawe z'indoto muri kote y'abahungu utubwire na collabo zawe z'indoto muri kote y'abaririmbyi kazi mu bahungu umusitari yanyoheye cyane kandi nakunze nakuze nkunda indirimbo ziwe bamwita MB Data kweri indirimbo ziwe nari nkiri muto cyane agitangura kuvuma ariko aravuma indirimbo ziwe narazikunda sana sana kabisa donc naravuga ati je nk'ubasi bishitse tugakorana collabo nanezerwa sana na MB Data yego MB Data kabisa donc iyo ni collabo ya mbere ya MB Data barashobora kubandanya n'izindi collabo kandi nimba zihari naho nye ibindi nakunze n'umurapere bitwa Bface on the floor
Bifesi on the floor kabisa. Araririmba indirimbo ukayumva ko yayiririmbye fresh. Yes ni kabisa. kuvuga Bifesi on the floor yakubisemwo rap naho kinjira kuri R&B indirimbo wosanga ari show na show. Show na show kabisa. Faster. Ashizemo rijya jwi giwe nanje nkashiramo rino gi wanje. Sanga ari show na Go create. Yes. Izindi collabo z'indoto zawe Cheningo nizi nimba zihari cyangwa ufise collabo ya Bifesi na MB Data zonyene. Abo n'abantu ba mbere gusa navuga ati abakweri. Abandi abiyumva mu sana. Yani do principal. Ariko abandi nabo ni beshi sana. Badiwane barangyohera, badramati barangyohera cyane. Ewana ni beshi gose kabisa. Sawa turaje rero muri kote y'abaririmbyi kazi nabo ntabwo turabona ko abaririmbyi kazi bana nyine barahagurutse. Barabana nabo nyine bako baragwana urugamba sana. Abako barakora cyane muri industry. Haro rero collabo. Yes. Ko bari collabo za Cheningo yifuza kuzokorana n'umwe canke n'abamwe mu baririmbyi kazi b'abarundi. Wana ni beshi kabisa ni beshi gose. Abantu numva banezereye sana mu muziki w'abarundi w'aba sister. Moni ya frere. Aradirimba neza gose kabisa. Moni ya frere yarakwemeje. Aranyemeje kabisa indirimbo ziwe n'ubwo ndazivuza ndazikunda cyane. Hariho uwo bitwa Maili kabisa. Yo hano ujya n'umuririmbyi kazi mwiza gose. Hariho akandi kana rero namba bakitwa ka Ines Lagel. Kararirimba. Kane kajya kadada gafite n'ijuri rikari. Menga ni babahindi. Karagyo. Aririmba nk'abahindi. Yego kabisa. Sasa rero ibaze rero Cheningo yahuye na Ines Lagel mu ndirimbo imwe. Ujya twahuye mu ndirimbo imwe kweri. Yoba neza na neza yoba international sana. Sasa none Cheningo. Yes. Wewe ukukura iki kugira ngo ushobore watubye collabo zabo z'indoto. None Cheningo ukukura iki kugira ngo ushobore gushika kwizo collabo zabo z'indoto canke kwizo ndoto ziwawe kugira ngo ushobore kuryohera abakunzi bawe canke abakunzi b'umuziki ndundi. Yes, je ndiko nkorana ingufu sana. Manze nkora indirimbo ziwanje. Ndabe ko notera intambwe hama shike gukora amakorabo n'abandi ba star. Yes. Thank you so much. So dutera twegega imbere gatonya mu guheza ikiganiro cacu. Cheningo muri kanyo kanya uri umuririmbyi, uri artiste. Mbega nta bintu woba wagiye urahura navyo zagenda biguca intege. Nta bantu bagenda baraza ngo Cheningo ibintu sivyo wawe bivemo. Mbega izo situation mba waraziciyemwo wiwazibayemwo gute? Nareke tuzikubeye biguye ku resista. Jewe icyambere na mbere je ndiyemera. Amajambo barayavuze. Beshi abo tuva hamwe nka ruguru aravuze ati ibyo wingiyemo we ntabyo uzoshobora. Ariko je sinari kubumviriza kubera ndiyumvamwe ingufu je muri jewe. Kibikorwa nzobikora kandi nzobishikako. Ni beshi banciye intege kabisa. Ndibuka hari umuntu yambwiye ati ayo mahera ukurashira mu muziki. Genda uyaguremwo impene cyangwa yubakemwo inzu urongore. Yamubwira bro we jewe ndi mu nzira yiwanje nawe jya mu nzira yiwawe. Tuzohurira hagati. Genda uyaguremwo impene canke wubake inzu ugire gute urongore. Yego kwe ndavuga ati jewe ndiko nkora impando yiwanje ndiko nkora ico niyumvamo. Sindiko nkora ico ntazi je ndiko nkora ico nzi. Yes. So ni mu ntara nziza ya Ruyigi. Bigaragara yuko hariya mu Ruyigi hari abanyempano benshi sana. Ruyigi tugiye kora Ruyigi turasanga y'abanyempano abaririmbyi abajene bafite talent zo kuririmba. Turabona aba cineaste hariya mu Ruyigi. Turabona yo abadanse bakomakomeye. Ndetse naragenda abona n'abandi bafite talent zo gutamba indirimbo zijya z'ikirundi. Ariko tugerageje kuraba mu ntara ya Ruyigi sinzi ukuntu bivuga nta performance nini yinya ihari kubijanye no gushiramo ingufu cyane mu bintu bya entertainment. So mbega je nshobora kuba ntamuzi ariko Cheningo ushobora kuba umuzi. Mbega mu Ruyigi tuba dufise hoba hariho umurepresent tufati umuntu yabadustorokera base mu muziki nkuko tubona za Kayanza. Turabona ba Bifesi on the floor. Turabona ba D1, turabona ba Legend Ninoji, tugiye Ngozi turabona ba Kiri kwa Kiri, tugiye Gitega turabana ba Double J. Once again mbega mu Ruyigi naho bicitse bakadusaba cyangwa bakabasaba umurepresent w'umurege mu Tangande Cheningo. Uvuga to yaramaze gukora ibintu kweri nibikale turashobora kumwizera akajya kuduserukira. Cy'umuntu maze kubona mu Ruyigi amaze gukora ibintu bikari.
hariho umuririmbyi yitwa Erikson yes umusirikare w'igihugu umusirikare w'igihugu yeah. arahari je indirimbo ziwe kweli arazi gukora indirimbo neza aramaze gukora ibikorwa byinshi nta bandi baririmbyi benshi ndamenya kabisa bahari kubera sinakuriyeyo umuntu yagumye apita nje hari ariko ujya ndamuzi kabisa of course wewe uzi Erikson wenyine hariho nabandi bataramenyekana none kugira ngo abarinda namwe bashobore kugira iki bashobore kugira visibility mbega ubona bo kugwa iki zogenda gute mbega Jane ngo wewe ukora iki kugira ngo ushobore nawe kuzoba bigizo ziravuga tutegeburire tugira kuri Jane ngo byanke bikundi ubona turafise umuntu iwana yakaraduserukira muri music yes je ndiko ndakorana ingufu kugira ntera intambwe ikomeye nararavye ati none umuntu ari wacu nta musitari numwe mbona ariko arakora ibintu uretse gusa Francine niyo nsaba yaserukiye intara ya Ruyigi nawe nyine yaserukiye mu bintu byo kwiruka yes byo kwiruka je ndiko mvuga ku ruhande rw'umuziki of course kuzindi mpano bariho benshi bakoze ibintu bikomeye hariya turabona ba Ruvera hariya baragiye barasokiye intara mu bintu bya cinema muri kanya naho abarizwa muri domaine ya gospel so nuvuga Jane ngo nawe aravuga ati je nanje panga panguo kabisa nshobora kugira ikimbega hoba hariho connection hagati y'abaririmbyi hagati yawe n'abandi baririmbye muva mu ntare twari dufise na group imwe kabisa ndavyibuka hari group twari dufise twari twacreye y'abanyamuziki bo mu Ruyigi twari kumwe n'abandi benshi hariho uwo bitwa Pass B ariko arazamuka buke na impano y'ute ariko araduga cyane bariho n'abandi naho nkunda kubibagira amazina kabisa ni benshi kabisa ni benshi bariko barakora of course so thank you so much so Jane ngo mukurangiza ikiganiro cyacu canke mugeze ikiganiro cyacu hari message uvuga ati jewe iyi message ntegeza kuva mu kiganiro ndayitanze hari ubutumwa ushobora kubifitiye abakunzi bawe hari ubutumwa ushobora kubifitiye abakunzi b'umuziki ndundi canke abakunzi biterambere iyo message rero ushobora kuyisiga Jane yes je message no basigira nk'abafana biwanje canke abantu bakunda umuziki w'u Burundi nuko boza baradufata mu mugongo batutera intege ambara kuja ku mbuga bakamenya kuja ku mbuga kuduha amantu zenya kuduteza imbere kandi bagakomeza gukurikirana ibikorwa byacu sana so ndagushimire Jane ngo twabanye neza mu kiganiro cyacu super show yes urakoze cyane imana ibahezagire big thanks nawe wongera usubire kandi uhezagirwe amatwizera yuko no kwindi incuro nitogukenyera kugira ngo dushobore kurabira hamwe ibi nabiriya uzotugamburukira ukatwitaba Jane sinzocererwa so Jane ngo ndagusabe rero unsezerere abakunzi ba WAGOS TV show unsezerere abakunzi bawe unsezerere n'abakunzi biterambere muri rusange ndetse n'abakunzi ba 257 music industry yes ndabasezeye cyane abakunzi ba WAGOS TV abakunzi ba Jane ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi mukomeze kudukurikirana imana ibahezagiraho muri hose yes thank you so much so this is called the MC cyangwa se called the promoter killer favorite ni kuri WAGOS TV show urubuga tugenda tubazanira ko amakuru agiye atandukanye amakuru ameze fresh rabanazo kwamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu kugira ngo udushobora kwirongera amakuru ameze neza amakuru update ku mwanya tubabwira ati love you so much and shout out to behind camera Crema Pro niwe kudufasha kugira ngo amasana amashobore kuza ameze fresh see you later hasta la vista.